Gusubira kubana namwe mwe banywanyi mudahengeshanya kutwumviriza no kudukurikirana muherereye irya nino mu bihugu vyo mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, irya nino ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda no mu bumanuko muri Zambia, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindutse avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, umuhari inamahoro, umuhari ugizwe n'abakenyezi baharanira ivy'agateka ka zina muntu mbere na politiki ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, baratabariza abakenyezi babiri bo mu mugambwe CNL, umugambwe wa Agatogwasa, abakenyezi bashigikiye Agatogwasa ariko kuri ubu ngubu bakaba barahagaritswe n'iperereza ry'igihugu, iperereza ry'Uburundi, iperereza ritwarirwa muri Ntare Rushatsi mu biro vy'umukuru w'igihugu c'Uburundi. Marie Louise Baricako arongoye uyu muhari arasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gutegeka ubutungane, gutegeka iperereza ritwarirwa iwe mu biro vyiwe, mu biro vy'umukuru w'igihugu nyine, kugira ico akoze kugira ngo abo bakenyezi batwawe n'iperereza, bahagaritswe n'iperereza gushika mangaya akaba atawuzi iyo bapfungiye n'iyo baherereye, gusaba ko ubutungane bwo kubahiriza amategeko, abo bahonyanga amategeko bose bakabibazwa, abahagarika abantu ata mitahe yo kubahagarika bafiswe, ata nico bagirizwa bafise canke ngo babahagarike babajane mu butungane, bagomba kubibazwa, amategeko akagira ico akoze, bakabakubita intahe mu gahanga nk'uko mu Kirundi babivuga. Uyu mukenyezi Marie Louise Baricako aravuga ko Nibirantije Marie Agnes Murantunga, Nibirantije Agnes atwara abakenyezi ngaho mu ntara ya Kayanza, n'Uwizeyimana Jacqueline atwara abakenyezi muri Buhumuza, baciye bahagarikwa n'iperereza gushika ubu akaba atawuzi iyo baherereye. Aravuga ko rero Marie Louise aravuga ko ivyo ari ukurenganya no guhohotera abakenyezi bitahuye ko kuja muri politike ari uburenganzira bwabo, ngo bikaboneka ko kubapfunga ari ukuzibira umuryango bari batanguye kwereka abandi bakenyezi ko bishoboka ko bokwinjira muri politike, ko ari uburenganzira bwabo. Ico bazira nuko bagiye mu mugambwe udakundwa n'ubutegetsi, umugambwe wa CNL wipfuzaga ko wosamburwa n'umugambwe wa CNDD-FDD. CNDD-FDD irabandanya igaragaza ko ibimenyetso ari ivyo gusambura uyu mugambwe wa CNL. Buri umwe wese agize ico ashikirije, buri umwe wese agize ico avuga kuri uyu mugambwe muri uyu mugambwe CNL, baca bafata bagapfunga bakaja kunyegeza. Benshi babuzwe irengero, abandi biravugwa ko bashobora kuba bagenda bicigwa mu busho bw'iperereza, ibiziga bakaja kubita. Uyu Marie Louise Baricako aravuga ko rero asaba ashimitse ko ubutegetsi n'ubutungane bugomba kugira ico bukoze kugira ngo abo bakenyezi
babandanye bagaruka mu muryango, kuko ngo ni uguhohotera ubuzima bwabo, mbere kandi banahohotera abana bavyaye imiryango itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bizere ko ngo boba bakiri bazima, kuko ngo biraboneka irya nino ko abaseneri bafatwa baca bagandagurwa bunyamaswa nk'uko biriko biragenda bivugwa. Amakuru kandi aravuga ko Umutama Agathon Rwasa ariko aritegurira gukoranya ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNL nk'uko yari yaciye abishikiriza, nk'uko yari yaraciye arungika urwandiko, arungika ikete ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martino Ninteretse, ariko ntahite amwishura ko amurekuriye gukoresha iryo koraniro. Kuri ubu ngubu rero ariteguriye gusubira kurungikayo ikete risaba ko agomba gukora ikoraniro kaminuza ry'uyu mugambwe CNL. Ni mu gihe kuri uyu wa 10 Ntwarante mu mwaka w'2024 hakoranye ikoraniro bavuga ko ari ikoraniro kaminuza rigakoranira ngaho Ingozi, ivyo umushingamateka Honorable Agathon Rwasa atemera, mbere na benshi bamuri inyuma batitavye iryo koraniro, n'abagerageje kwitaba iryo koraniro bari inyuma ya Rwasa bakaba baraciye bankigwa kwinjira muri iryo koraniro, baciye bankigwa gushika muri iryo koraniro nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Bikavugwa ko rero ivyo Agathon Rwasa ariko ararondera, haribazwa niba azobironka canke niba atazobironka. Biraboneka ko ubutegetsi bw'igihugu umugambwe CNDD-FDD ubinyujije mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano birongowe n'umushikiranganji Martino Ninteretse. Biravugwa ko rero ari we yacishijwemwo uko gusambura uyu mugambwe wa CNL, hakaba hibazwa niba ari we koko nta ruhusha azoha umushingamateka Agathon Rwasa. Agathon Rwasa aravuga ko niba yarahaye abo bashingamateka 10 bagumutse bo mu mugambwe CNL, abashingamateka 10 batagize umugambwe wose wa CNL. Akaba avuga ko rero umushikiranganji ashobora kuba yarihenze, kandi ko ashobora no kwivuguruza akerekana ko yoba yarihenze nyine, agatanga uruhusha rushasha rwo kugira ngo umugambwe CNL ukorane, ugire ivyo uhindura n'ivyo utegura muri uyu mwaka. Tugiye kujamwo umwaka w'amatora. Umwaka w'amatora uriko uregereza, bakaba babona ko rero mu gihe babandanya bimwa uruhusha rwo kugira ngo bategure ayo matora, ngo biboneka ko bari ukubazibira ku ruhando rwa politike, nk'uko umushingamateka Agathon Rwasa abandanya kugenda abishikiriza, ngo ni ukugira ngo umugambwe wiwe ubandanye usambuka ucikamwo ibice, haboneke igice cemewe na leta n'igice kitemewe na leta. Ivyo ni ukwerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi niyo nzira bacishamwo kugira ngo basambure imigambwe. Abategetsi batari bake, cane cane abatavuga kumwe na politike ya Gitega, barabandanya kuvuga ko ubu umugambwe CNDD-FDD ivyo wakoreye umugambwe CNL bitari ubwa mbere bishika ngaha mu gihugu c'u Burundi, si wo mugambwe wa mbere boba bagiye gusambura. Twarumvirije n'indi migambwe yagiye isambuka muri ubwo buryo, muri iyo nzira hagacikamwo ibice, igice cemewe n'ubutegetsi n'igice kitemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gukora subscribe kandi tukaba